numva urugo rutoshobora gutera imbere umukenyezi asigaye inyuma n'ishengero ntiryotera imbere umukenyezi asigaye inyuma. Bakunzi wa Black FM aho muherereye hose nizeye ko muriko muragira ibihe vyiza. Uyu munsi turi ku munsi w'igenekerezo rya 31 ukwezi n'12 nkaho ndabibutsa neza yuko ari n'uwa gatandatu wa nyuma tugomba dusangire ca kiganiro cacu kiganiro canyu inkingi y'iterambere. Red Master mugore wanje bakunzi murazi neza yuko ikiganiro cacu ari kiganiro novuga ati giha akanya abigeme abakenyezi bimboneza kugira ngo bashe gufasha abandi bakenyezi. None uyu munsi mwiteze ikimbe uyu munsi mwibaza yuko bimeze gute mwibaza yuko nza kubandi umwe oyaye rindira kanya mukanya gatoyi cangaruka ndababwira ati uyu munsi kungene bimeze. Ubuheruka twarabonye ati mbega none umukenyezi w'inkingi y'iterambere canke umwigeme n'ivyahe ibintu bimuranga mbega ni gute yarategerezwa kumera n'ivyahe ibintu atotegereje gukora canke atotegereje kubamo. Uyu munsi naho reka tubanze twakira umushitsi wacu hama banza bidondore ndaza kubabwira rero ico tugomba tuvuganiko. Turabakira. Murakoze cyane. Dushaka muramutse abakunzi wa Black FM mwongere mubibwire. Ego ndaramukije mwese abakunzi ba Black FM. Jewe turi kumwe kuri no munsi nitwa Ntauba Parfait. Ndubatse ndafise umugabo n'abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu. Hanyuma kandi nsanzwe ndi umupastori mu ishengero ry'abagenzi abasanzwe nkora mu ishengero ry'abagenzi mu Kamenge. Hanyuma nsanzwe ndongoye n'abakenyezi ku rugero gisata c'abakenyezi ku rugero rw'icyo twita inama y'umwaka. Hanyuma nkaba nsanzwe ndi n'umuhuza w'ibikorwa bishira hamwe ryitwa Friends Women's Association. Ego risanzwe rikorera mu Kamenge. Abakunzi ba Black FM mwumva yuko uyu munsi ibintu birakomeye cyane. Muhava mwibaza yuko tuje mu kiganiro Gospel Talent canke ko tuje mu kiganiro inkingi y'iterambere ariko nagwanda babwira ati uyu munsi dufise novuga ati umukenyezi yasizwe amavuta menshi. Niko noyivuga kuko urumva arafise amavuta y'uburongozi arafise amavuta novuga ati ndazi n'izindi mpano nyene nyinshi gose. Perfect. None iyo bavuze inkingi y'iterambere ni giki kintu mutera mwumva? Murakoze cyane. Jewe bavuze inkingi y'iterambere numva ari ikintu kitahari iterambere ridakunda. Inkingi kuko kera inkingi cyari igiti wacanga bashira hagati mu nzu cyafatanya inzu ya nzu bubaka kugira ngo iyo nzu ikomere ntizigwe. Rero bavuze inkingi y'iterambere ncani ico gicapo ciyo nkingi kitahari inzu yaca ibomoka ntiyashobora no kubaho. Ico kintu urumva ko cyari gikomeye cyane. Mbega none ngaha kuri Black FM ko inkingi y'iterambere ari kiganiro cyahari wabakenyezi mbega wumva none byo bishika iyo nkingi kabu umukenyezi koko cyane gose. Ego genda byumva neza yuko iterambere ritoshoboka umukenyezi atabibayemwo na cyane cyane turavye ikibanza c'umukenyezi mu rugo. Numva urugo rutoshobora gutera imbere umukenyezi asigaye inyuma n'ishengero ntiryotera imbere umukenyezi asigaye inyuma n'igihugu nticyotera imbere umukenyezi asigaye inyuma. Umukenyezi arategezwa kubibamwo kugira ngo iryo terambere ribe irikwiye dufatiye no mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane Perfect. Numva yuko umukenyezi n'ikintu cyane novuga ati kirumara kugira ngo dushobe gushika ku nkingi y'iterambere kandi iterambere irama. None nshaka kubaza ati uyu munsi nimege batumire dufise ngaha mu nkingi y'iterambere. Mbega none uyu munsi nka Perfect kandi wumva yatumiye muri iki kiganiro iki kintu namwe muba mukora mu buzima busanzwe muvuga ati vraiment ndiko ndakora iki kintu ndabona yuko ndiko ndakora gwa ruhara kugira ngo dushobe gushika kuri rya terambere rirama. Mwatubwiye ibintu byinshi ariko ndashaka mutubwire ahanini Perfect uyu munsi nk'inkingi y'iterambere ni iki kintu ariko arakora nkundi mwigeme canke umupfasoni ariko aratwumviriza wewe ushobora kurabirako.
Egome murakoze cyane nkuko mubimbagije je nka parfaite kimwe nababwiye yuko ndi umukenyezi yubatse hanyuma ndafise umugabo n'abana 6 kandi numva hari ikintu noba narakoze kugira ngo urugo rugere aho rugeze ego rutera imbere sinovuga yuko turi abantu b'abatunzi bahatari mugabo ari intambwe twagize kandi namwe mwabishizemo uruhara nk'umukenyezi ego burya bavuga ati ngo uhusha itunga husha umukenyezi wiwe mu bisanzwe uhusha byose ahusha umukenyezi mugabo rero hari ikintu mwavuze yuko murongo yishira hamwe gitwa ngo friend of woman sinzi ko nacibagiye nuko nyene parfait ni Friends Women's Association mu rurimi rw'icongereza mu kirundi byabisiguriye ni shirahamwe ry'abakenyezi b'abagenzi yego mbega none ryo baririmwo ko mwavuze yuko musanzwe muri pasteur aho kwisengero ry'abagenzi nkaba numva naho nyene harimwo abagenzi wari abakenyezi bajya ku bagenzi nyene canke nyene ndazi bimeze gute rihurikiyemwo bande mbega niga ihangiro mufise muri ryo shirahamwe ryanyu? Okay, murakoze cyane. Jewe nsanzwe ndi umupastori mu ishengero ry'abagenzi hanyuma iryo shirahamwe ry'abakenyezi b'abagenzi ryatangujwe n'abakenyezi bo mu ishengero ry'abagenzi mu mwaka wa 2002 yego hariho uruganda rwavuga ku bijyanye no gukira ihahamuka n'ikiza ruhonyanganda sida hanyuma inyuma y'urwo ruganda niho hajemo icyo cyiyumviro y'uko hobaho iryo shirahamwe ry'abakenyezi b'abagenzi ryatanguye ahanini dushaka gufasha abakenyezi bagendana umugera wa sida kuko cyari mu gihe twovuga ko intambara yamaze imyaka irenga 12 mu gihugu cyacu cy'u Burundi yariko irarangira hanyuma mu Kamenge hari ahantu hari hasinzikaje gose n'intambara hasambutse hariho abapfakazi benshi kandi harimo n'abantu bagendana umugera wa sida niho rero abo bakenyezi bo mu ishengero ry'abagenzi baciye baje hamwe nyuma y'urwo ruganda bavuga ati reka natwe tugira icyo dukoze kugira ngo dufashe abakenyezi n'imiryango yabo mu buryo bwo guhagurukira ikiza ruhonyanganda sida. Ni ikintu nyene gikomeye cyane. None mu gufasha abo bakenyezi mbega ni vyahe bikogwa mwoba mukora mu ntumbero yo gufasha abo bakenyezi donc mwakoze kuva kera? Ego murakoze gose. Ibintu twaciye dukora kubera ari ibintu bijyanye n'amagara y'abantu iryo shirahamwe twaciye dushiraho ivuriro ryitwa Ntaseka biri hehe riri mu Kamenge muri quartier Songa kwibarabara ry'umunani inimero 212 iryo vuriro ryitwa Ntaseka rivuye mu civugo cyacu kivuga ngo umukobwa ntaseka uwundi araseruka nukuvuga ubonye umukobwa ari mu ngorane mugenzawe nukwiye kumutwenga cyangwa ugenda uramuvuga ahubwo ukwiye kugira icyo ukoze kugira ngo uwo muntu ave muri ibyo bihe bibi arimo. Bakunze Black FM ndayibutse yuko turi mu kiganiro cyacu inkingi y'iterambere aho turi kumwe kenyezi novuga ati vraiment akwije bya bintu twavuga ku munsi wa gatandatu heze twonye yuko umukenyezi w'inkingi y'iterambere ategerezwa kuba ari umuntu novuga ati yuzuye ku mpande zose haba ku buryo bw'inkema aho novuga ati imigenderanire yiwe n'Imana haba ku buryo nyene ubunyene bugaragara agakora bikaboneka yuko mu kibano ciwe akora no kuri uyu munsi nivyo nabazaniye nyimba mwari mwibajije yuko urya mukenyezi atabaho uyu munsi ndababwiye ati nimuze mu murabe muri Black FM arahari perfect nukuri uri gihamya ivyo nari nababwiye nukuri uri gihamya ivyo nari nababwiye ku munsi wa gatandatu heza. Rero nagomba ndababaze mwatubwiye yuko musanzwe muri pasteur mbega none bigenda gute kugira ngo umukenyezi ashobore gukora novuga ati iyo mirimo y'Imana nyene nkuko nyene kugira ngo ashobe gukora ashobe kuba ari pasteur hama ashobore no gukora donc alongore nishira hamwe aca ashobora no gushobora gufasha umuryango w'abana 6 umva kari umuryango wagutse cyane bigenda gute mbega hari ikintu Bible bivuga kuri ico kintu mama pasteur? Ego murakoze cyane kugira ico kibazo
dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo c'imigani mu gice ca 31 kuva ku murongo w'10 kugera ku murongo wa 31 hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ishimwe ry'umugore aroranye. Wow. Rero dusomye iryo jambo ry'Imana harimo imirongo myinshi yerekana ingene umukenyezi akwiye kuba ruwuzuye mu buryo bwose ntaje mu by'impwemu gusa canke ngo aje mu by'ibikorwa gusa bigaragara ahubwo uwo mukenyezi akwiye kuba ari umuntu atunganye mu buryo bw'impwemu kandi akagira n'ico yimariye wenyene n'ico amariye umuryango wiwe n'ico amariye ikibano ciwe kuko dusonye muri rya migani igitabo c'imigani mu gice ca 31 ku murongo wa 28 ari ahantu havuga yuko ngo akazuru gusa karahenda cyane gose ngo ariko ngo umukenyezi yubaha uhoraho ngo ni washimwa. Rero ico cambere umukenyezi ashobora kuba inkingi y'iterambere ari atahari iterambere itoshoboka ubwa mbere akwiye ko ari umukenyezi yubaha Imana. Kubaha Imana nuko umuntu yumva yuko ibintu adakwiye gukora ibintu byobabaza Imana bibabaza mugenzi wiwe kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene no kuvuga kijya kintu wumva bakigukoreye nawe utonezerwa. Uwo mukenyezi rero yubaha Imana yitaho mugenzi wiwe akunda Imana n'inkomezi ziwe zose n'ubwenge bwiwe bwose. Hanyuma uwo mukenyezi aje kubaha Imana abo mukenyezi yitaho umugabo wiwe kuko ijambo ry'Imana hajye migani 31 rivuga ngo umutima w'umugabo wiwe uramwizigira kubera igishinga ntahe kubera karorero keza. Ijambo kandi ijambo ry'Imana ari ahantu vaye mu migani 31 ngo umugabo wiwe ngo numumenyekana mu gisagara kubera yuko afise umugore adasanzwe. Aheje kwitaho kandi umugabo wiwe yitaho umuryango wiwe abana biwe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo avyuka hakiri kare cyane ngo akagaburira abo mu rugo rwiwe akabaha ibifungurwa ngo hanyuma kandi ngo agaca ngo agaburira abakobwa biwe ibikorwa. No kuvuga aritaho ko abo mu rugo rwiwe baronka ibyo bafungura aritaho ko baronka ibyo bambara uko muri rya migani 31 nyene hari ijambo ry'Imana umurongo nawe nibuka havuga yuko uwo mukenyezi ngo iyo haje intatinya ngo urukanya na sherega idome ko hazi imbeho kubera yuko ngo abana biwe bose abayabagishije ibintu by'imbeho. No kuvuga aritaho abana biwe akabagaburira akabambika n'umugabo wiwe akamwambika n'umukenyezi kandi havuye ibyo ari umukenyezi afise imigambi kuko ijambo ry'Imana hajya mu migani 31 ijambo ry'Imana riravuga yuko ari umuntu ngo yitegereza ngwitongo ngo indimiro ngo akayigura mu migani 31 ku murongo wa 16 ngo ateza uruzabiba amaronka ava mu bikorwa by'amaboko yiwe. Ni kuvuga sujya mukenyezi agenda kugura gusa ko abakenyezi usana tumenyereye kugura impuzu kugura ivyombo ico rero ico mu rugo nk'ubu turi mu minsi mikuru Aisha amahera arahonera ko mukenyezi akwiye gusayangana akambara neza abana bakambara neza ariko n'umukenyezi afise imigambi miremire ko aragura amatongo kandi n'umukenyezi akora ibikorwa bitandukanye kuko ngo ararima kandi ngo akajisha ngo mwijoro ngo itaragiwe ntirizima ararajisha ntirizima no kuvuga arafise ubuhinga aragira tujya tugenegene kandi n'umudame acuruza. Ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 14 muri migani 31 ngo ameze nk'amato y'abadandaza ngivyo kujya niyo vyoba kure ngo arakibikurayo no kuvuga aragenda kurondera akazanira umuryango kandi ijambo ry'Imana reka ko ari umukenyezi afite ibikorwa byinshi mu buryo bw'uko atanga akazi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo arafata ngo imisipi ngo akarondera ngo abayimudandariza urumva abayakoze byinshi arakora byinshi gushikaho atanga akazi. Uwo mukenyezi rero urumva arakora kandi ikindi naco n'umukenyezi atavuga abakenyezi kenshi bakunda kuvuga ngo tuvuga amajambo menshi ariko wewe ujya mukenyezi avuga ngo uyateranuye akanwa ngo avuga ivy'ubwenge gusa urumva
nusi umuntu aguma ava mu muhana aja no mu wundi avuga ngo wumvise inkuru ya naka ngo byagenze gutya ahubwo avuga iby'ubwenge arinze avuga urumva nyene yego ubwenge mu ijambo ry'Imana uko genda byumva no kubona ikintu ciza harimo ibintu bitatu kubona ikintu ciza hama ikigira kabiri ukabona inzira gushikana kuri ico kintu hanyuma ukagiramwo nakigoro kugira ngo hashike aho hantu ushaka gushika bitaguteye ingorane nyinshi habayeho n'ingorane ukamenya ingene uca ku ruhande ukabandanya mama pasteur baziye ikintu kibaye abatumire baza batanguye gutelefona reka rero tubaho umurongo kugira ngo batangure gutelefona neza batumire ba Black FM bo mu kiganiro cacu inkingi y'iterambere uno munsi ndumva ibintu birakomeye mwatanguye gutelefona hakiri kare biragaragara neza yuko mwaryohewe rero ndavuga ati mutelefone kuri kakanimiro nyene ni 65 669 murashobora kutwandikira ubutumwa nyimba ari kibazo mushaka kubaza nyimba ari intirano mushaka gutererana kandi murashobora no gutelefona murakoze reka tubandanye n'umutumire wacu parfait mama pasteur hari ahantu mwavuze kuri uwo murongo ati ngo basi nyene uwo mukenyezi bariko baravuga ngaha muri Bible ngo azinduka kare ngo hama ngakagaburira abana biwe hama kacagabura kandi nibikogwa reka tubanze twakire uyu munwanyi ku murongo allo muri bande mutwakuye murihe ntitubumva neza uyu mama ntitukumva neza munwanyi wa Black FM mama pasire ashira kwinjira ko mutanga ntituriko turakumva neza mukunzi wa Black FM uraza gusubira gutelefona hamane ko ndababaza ati uyu muvyeyi turabona yuko arazinduka kare akabanza kwanza akagaburira abana biwe ajije kubagaburira akaca baha n'ibikorwa bakora mugabo ubu ukungene abantu vuga ati abavyeyi bu bameze barakubwira ati kubera ngo fise akazi kenshi ngo sishobora gukora ibi nibi ugasanga umwana yamaje ku ishuri yambaye ishati isa nabi urumva ntiyayiravye mu yandi majambo ntiyashoboye kugabura vya bikorwa ngo avuga ati ngo wobuze kundabira abana nawe ukora ibi nibi mbiga ni yahe impanuro mwoha abakenyezi bameze nkuko usanga iyo barosubuzi baca bibagira twatundi tukorwa two mu rugo ni yahe impanuro mwoshaka kumpera abo bavyeyi bameze uko murakoze cyane ni ikibazo gikomeye muri bino bihe ego kubera nyene ubuzima umenga bwarahindutse kubera kera wasanga umukenyezi yaguma muhira akaraba abana gusa atabindi ariko ubuye umukenyezi atezwa kuba afise n'akandi kazi akora kubera ubihihe byarahindutse ntivyokunda yuko umugabo wenyene yokora ko n'amatongo yaraze ko kera umuntu wasanga afise itongo rigashaka kumutungira umuryango ariko ubuye ntibikunda birasaba ko umukenyezi aja mu kazi nawe no ganga gira icazanye hanyuma kuri bijanye no kutanga ibikorwa muhira kwitaho umuryango n'umukenyezi bisaba ko aba ari umuntu azi kwitunganya akamenya ati kino gihe ni cy'umuryango iki gihe naco ni cy'ibikorwa by'ishengero iki gihe naco ni cy'ibikorwa nka jewe nsanzwe mfite n'ibindi bikorwa shaho je natanga ati iki gihe naco ni cyo kuza gukora bijya bikorwa byo mwishira hamwe bisaba yuko umuntu atunganya neza umwanya wiwe kubera mu bintu bituma burya iterambere riguma umenga riri inyuma muri kino gihugu cyacu ni kubera umwanya usanga tutawutunganya neza mugamenya ati uyu mwanya n'uw'umuryango birakeneye yuko mu gitondo abana baza kugenda banyoye akayi je nk'umukenyezi tukavugana usanzwe afashe ibikorwa muhira kugira ngo kajya kayi araragatetse karare gahiye hanyuma nimba ariho n'umukate ndare nawe uguze kugira ngo abana mu gitondo ntibazogende ku ishure batashoboye kuronka akantu bashira ku munwa hanyuma n'izo mpuzu zabo ukaraba yuko zamesuwe kandi nimba ari zikeneye kugororwa
zikarara zigorowe mw'ijoro hanyuma abana bakagenda ku ishure basa neza hanyuma je nico ndabyumva bisaba ko umuntu yitunganya hanyuma no kwishengero nka je sanzwe mfise ibikorwa hariho iminsi babizwe canke amasaha mba ndi ku rusengero hanyuma ngaca ngenda nkaraba umuryango w'iwanje akazi kanje kuko kurumva ka misi yose kuko ntegerezwa kugakora imisi yose kuva kuwa mbere ari kuva saa 2 gushika saa 9:30 hanyuma urumva naho buri hariya ku kazi umuntu arashobora dukoya dusanzwe dufise ubuhinga bwa none ari nkuva nasize ntatunganije muhira ga telefone nk'abari muhira ni kwa kuntu yavuga ati aragabura udukogwa akagaburira udukogwa abantu rero iyo utamenye kugaburira utwo dukogwa ukagomba kubikora wenyene niho usanga uri kuragira ibibazo byinshi murakoze hanyuma nukumenya mu iterambere ko iterambere harimo buno buhinga bwa none umukenyezi ashaka kuba mu iterambere akwiye no kwiga gukoresha buno buhinga bwa none nimba ari intuze nyashobora kurungika agatelefona canke nimba hakeneye udufaranga ukaba ufise ko cash ukarungika muhira rero ifo yuko numva umukenyezi akwiye kwimenyereza no gukoresha buno buhinga bwa none bivanye n'ibihe tugezemwo kugira ngo ibintu bibe bimeze neza nk'ubu ugasanga jyaro nk'umwana usanga tutari kumwe atari hafi ngaha hafi yanje muga kubera mba amenye gukoresha ubuhinga bwa none tukabandanya tuvugana ndamuhera indero n'impanuro nkoresheje ubuhinga bwa none umwana akaguma ari ku murongo nivuga ngo n'umwana ngo yagiye muri biriya bihugu ngo hanyuma bacaza ngo umenga ngo yarataye indero urumva uba wabishitsemo uruhara urabishiramwe uruhara ukavugana nawe kandi tugarutse mu ijambo ry'Imana tukaba abantu by'ukuri dusengera abana bacu kubasengera kugira ngo kwari gusanga tutari kumwe mugabo twongeye kuri za mpanuro n'ibyo tuganira umuntu akazara abasengera baragize Imana hanyuma kandi tukababera karorero n'ibyo murakoze ahubwo hari ikintu muzanye c'abana ciye nibuka ikindi kibazo gisigaye kiharubu ubu turabona yuko abana benshi baragira ingorane kubera iki usanga abavyeyi babo ntibagifata umwanya ngo baganirize abana babo babaganiriza naho ugasanga hariho ukuri urumva hari ibintu vy'ukuri badashaka kabo bana babo bamenya ugasanga bababwira ibintu mu migani canke nyene ntibashobore kubibabwira neza mbega ico naco mwokivuga kiki murakoze cyane kubw'ico kibazo nk'abavyeyi ni byiza ko dufata umwanya wo kuganira n'abana bacu naho usanga nyene hari igihe bigoye mugabo numva ntibigoye kubera burya umwana umwiyegereje hariho abantu bigeze kutwigisha babahinga tubwira mu vy'abana ko umwana hajya hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 ko ariho umuronkera canke ukahamuhombera kuko ngo nk'abayuda barafise umugani uvuga ngo umwana wawe nzomugusubiza afise imyaka 6 ari umugabo nukuvuga ibintu byose ushaka gushiramwe umwana ubimushiramo hajya imbere y'imyaka 6 ushatse kuzoza kumugorora yaramaze kurengana ijya myaka 6 azokugora kandi umwana umwiyegereje hajya hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 ukamubera umugenzi cyane cyane nk'abakobwa bakunda gukunda cyane base abahungu bagakunda ba nyina mwagiraniye ubwo bucuti abahinga bavuga yuko niyagera mu myaka y'ubuyabaga azokubera umugenzi bijya bibaza afise azoza akabikubwira